rero ntufate minenegwe ico kibazo isuje yaje kugira ngo ushobore kugufasha wowe uriko uratwumviriza irinde bya bindi vyose twagiye tuvuga ego mukaba muri kumwe na Dr Boaz Nibitanga ego subwa mbere ntanze kiganiro kuri Major Talent TV kandi igitsina ciwe kiravyuka neza kandi agacarangura umwamabanga umwanya ukwiye hama n'umustukaza kuganira ahanini cyane kubijanye na sujet ivuga ati impuissance sexuelle masculine bon ni ka typique kuri jeje nakuze nk'inya bakobwa niyo mpamvu twashimye ko twoyigisha iyo sujet mu isanzwe mu Kirundi ni igabanuka ry'ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse canke kudashobora kumara umwanya ukwiye umurangura amabanga yabubatse rero uwo wa mugore uko twumviriza cyangwa wa mukobwa azogera muri ivyo bigero ha affection uwo mwubakanye biramufasha nawe mu mwanya muko mubonana muhoze bitsina. Hello, bonjour, bonsoir et bon après-midi. Bivanye naho uherereye canke bivanye naho urabira ikiganiro. Ndabutse kuri micro ni Ange Irankunda, inyuma ya kamera turi kumwe na Young African. Umutama w'amateka yagufasha isanamu usanga bisa neza. Reka rero urabona no musi nko menyereye tous les jeudis tuba tubafite ikiganiro cerekeye amagara y'abantu muri make. Tuba turi kumwe n'umuganga tumenyereye kandi mukunda cyane atugisha ibintu by'akamaro reka mbanze ndamuhe kazi ntabishije amajambo menshi kugira ngo tuyagishe ikintu kimwe canke bibiri atwigishe muri make mutama n'amahoro ego mukaba muri kumwe na Dr Boaz Nibitanga ego subwa mbere ntanze kiganiro kuri Major Talent TV hama n'umustukaza kuganira ahanini cyane kubijanye na sujet ivuga ati impuissance sexuelle masculine ego iyo sujet nayitwoye kubw'impamvu z'uko ikiganiro giheruka habaye ibibazo bamwe tubaza badusaba ko twovyigisha niyo mpamvu twashimye ko twoyigisha iyo sujet mu isanzwe mu Kirundi ni igabanuka ry'ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse canke kudashobora kumara umwanya ukwiye umurangura amabanga yabubatse ego murabona twe n'umuganga hari byinshi adusumvya canke hari byinshi azi twe tutazi kumbure twibaze ko bitabaho canke ari amaterme y'abantu bakunda kuvuga hari ibintu dukunze kuvuga abarundi canke abanyagihugu muri make dukunze kuvuga ngo ujya muntu nakomeye umutipe cyane ngo ujya wapengo nta kigenda ngo nakomeye ngo yarakorokewe bavuga ngo yarakorokewe mbega ivyo bintu vyoba umuntu abivukana canke bishobora kuza umuntu akuze sinzi ko arico wotunganira. Murakoze cyane nivyo tuza gusigura bishobora gushika umuntu akabivukana mugabo ahanini cyane biza umuntu akuze navuga ibice 95% biza umuntu akuze uretse ko bishobora gushika n'umuntu akabivukana bibaho mugabo ma pourcentage make cyane turaza kubisigura byose ego ndibaza neza wewe ukunda ikiganiro ciwacu uno musire twagira amahirwe yo kuganira n'umudocteur azwi cyane Boaz yize hano mu Burundi aragirwa n'amahirwe yo kwiga hanze y'igihugu mu Buhindi ibintu vya médecin babizi cyane hari ibintu biranirana ngaho mu Burundi bakabarungika mu Buhindi kugira ngo bishobore gukunda ariko ngaho mu Burundi turafise médecin navuga yuko ari rurangiranwa azi ibintu byinshi kandi yagira amahirwe yo kuvyiga hanze y'igihugu aragaruka kugira ngo hano mu gihugu aduteze imbere avura abarundi kugira ngo atwigishe ibinabiri no musire tumvise twagira amahirwe no duko twoganira kucerekeye impuissance sexuelle masculine reka rero twumve mbega ivyo bintu bishika gute twavuze ko benshi bavuga yuko umuntu abivukana ngo yarakorokewe bigenda gute honyene kugira ngo umuntu abivukane. Murakoze cyane ego mutubajije
muhere ku cambere ngo bigenda gute kugira ngo umuntu abivukane icambere nuko twabwiye kumbure bamwe igifaransa gishobora batashobora gitahura neza impuissance sexuelle masculine twavuze ko ari igabanuka ry'ubushobozi bwo kurangura amabanga y'abubatse canke kudashobora kurangura amabanga umwanya bikwiriye nkuko byategerezwa rero bikaba bitegwa n'ibintu byinshi cyane nubamenyesha ko iyo sujet ndamenyereye cyane kuko narananditse ko n'igitabo mpeza amashuri yanje y'ubuganga numva ko ari sujet muri jewe ndimo cyane ego hama duhereye ku kibazo mwabajije kubo bishobora gushika bakabivukana nuko mu mpamvu zitera iyo ngwara canke ico kibazo ca impuissance sexuelle masculine mvuze masculine ni kuba arabagabo sexe masculin nta n'icyo tuzakuvuga ku gitsina gabo nuko mu mafacteur abitera canke mu mpamvu zibitera habaho ivyo twita affection ou lésion nerveuse bisigura ni mugihe imitsi nsoza bwenge twita manner iba yabaye affecté iba yakozweko rero muri ico gihe hari abantu bavukana ubumuga bw'imitsi ugasanga avutse yaranyunyu cyangwa mu kuvuka cyangwa mu muri mwanya wo kuvuka cyangwa kavukana ubumuga bw'ikibazo c'imitsi rero muri ico gihe abavuka ari nk'umuntu afise paralysie kanaka nk'uwo kuko avukana n'ico kibazo ca affection nerveuse abantu nk'abo bavukana ico kibazo ca impuissance sexuelle masculine mu gihe bazoba bakuze bageze aho bubaka ingo zabo hageze mu nyakurangura amabanga yubatse ntibikunda handi igitsina kitajya muri erection mu mvugo kumbure imenyerewe adashukwa ntashobora gushukwa bishitse naho akaja muri erection ayimara mu mwanya muto bigaca byanka ko abandanya arangura amabanga rero iyo ni kimwe mu bishobora gutuma umuntu abivukana ni lésion nerveuse cyangwa affection nerveuse uretse ko no muntu ashobora ku iyo facteur mvuze arashobora kuyigera yavutse akomeye akagira ubumuga nk'abo usanga umuntu yaraparalije mu nyuma bitewe n'ingwara kanaka yatumye aparaliza ego iyo ni imwe mu facteur ishobora gutuma umuntu avukana ico kibazo cya impuissance sexuelle yakivukanye mugabo twavuze ko ahanini cyane mu bantu dusanzwe bafite ivyo bibazo ibice byinshi ni mu bice 95 ku bantu basanzwe baragize ico kibazo baravutse abatabivukanye ababivukanye usanga ari ibice nka 5 kwijana tukiraho nyene uratubwiye yuko cyane cyane bishikira abahungu abakobwa ntibashikira murakoze cyane ego impuissance sexuelle nko twavuze ni igabanuka ry'ubushobozi bwo kurangura amabanga y'abubatse ego abakobwa cyangwa igitsina gore bobo bafise n'ubundi bwoko bwabo bobo baca bagira ikibazo kijanye na pacte de la libido abari ikibazo kijanye no kutagira ubushake bwo kurangura amabanga ego atagira ubushake ni handi atagira na lubrifiant vaginal ya kwa kundi tuvuga amazi y'indani mu gemba cirondoka hariko haba imibonano mpuzabitsina ni nka lubrifiant nk'icuma nk'ivyuma bibiri dafise nka hajya ku ihuriro ry'ivyuma hatari lubrifiant hata amavuta hari ntibikunda ko icuma kizunguruka canke ko gikora rero umudamu amaze kugira ico kibazo cyo kumigwa indani mu gihimba cirondoka acagira nta bushake agira byo biratandukanye no ku bagabo ego bobo kumbure n'ikindi gihe tuzotanga ikiganiro tuvuga kuri ico conyene ego mugabo ahanini iyi impuissance sexuelle masculine iri kwifata ahanini cyane abigitsina gabo uravuze yuko hari abantu babivukana hari n'ibindi bakunze kuvuga mu kirundi ngo yarakorokewe gukorokerwa ni gute mu majambo make bon murakoze bon ni imvugo kumbure benshi bashobora kuba bayifata uku canke kuko burya ikirundi cacu ururimi ruragoye bamwe baca ba interprete uku canke aga interprete uku mugabo bayiko bavuga muri yo sens nyine ya impuissance bayiko bavuga muri yo sens ya impuissance kuba adashoboye akazi canke igikorwa cyo kurangura amabanga bubatse adashobora gushimisha uwo bubakanye ego rero ivyo byose biri mu bintu tuza kubasigurira kugira ngo abantu batahure mbe bitegwa niki ego mumvise incamake ikiganiro ciwacu mvuga ko ari introduction reka twinjire mu kiganiro nyezina bigenda gute biva kuki ho kugiki kugira ngo bive mbega ho birakira bimeze gute muganga
murakoze cyane rero nk'uko mwagiye mutubaza uti umuntu abivukana canke biraza bishobora gushika nk'uko twavuze muri introduction yuko umuntu ashobora kubivukana bitewe n'ikibazo c'amanerve c'imitsi ivyo twita affection nerveuse canke lésion nerveuse nuko imitsi nsozabwenge twita amanerve iba yabaye yakozweko yabaye affecté mu gihe tuzi yuko imitsi amanerve commande yayo ni cerveau kandi buriya cerveau ubwonko nabwo bukomanda mu mwanya wo kurangura amanga bubatse byose biza biva ino mu mutwe rero iyo umuntu afise affection nerveuse afise kibazo cishobora gutuma umuntu ashobora kugira ikibazo kijanye n'ayo manerve agira ico kibazo cyo kurangura amanga bubatse ni nkuko rero tukiri kuri iyo point imwe cyangwa iyo facteur imwe umuntu ashobora kugira accident akagira isanganya igatusha ubwonko cerveau muri ico gihe uwo muntu azogira ikibazo cya impuissance sexuelle masculine ko birakomanda les nerfs ziratuma haba ikora mu bijanye na erection gushokwa bijanye na n'umwanya ushobora kumara ukurangura amabanga kugira ngo igitsina gishobora kumara umwanya kiri rigide maintenant erection umwanya muremure rero ahanini ni iyo ni facteur ya mbere urumva ko umuntu ashobora kuvukana ubumuga bw'imitsi canke bwo mu mutwe bishobora kumutuma kudashobora kurangura amabanga bubatse turi kuri ico umuntu ashobora kuba accuse ashobora kugira ico kibazo c'imitsi yaravutse bivanye n'isanganya bivanye n'ingwara kanaka ashobora gufata imitsi rero mu mafacteur nayo rero ashobora gutuma umuntu agira iyo ngorane ya impuissance sexuelle masculine iyo gabanuka ry'inguvu cyangwa ry'ubushobozi bwo kurangura amanga bubatse akuze canke yaravutse ibishobora kubitera ngo mvuge hafi nk'ibintu bitanu biza imbere y'ibindi icyambere habaho icyo twita les maladies cardiovasculaires ni ingwara zifata umutima canke les vaisseaux imitsi ko habaho mu kiganga uko kirundi bura kiraki nova ko kiri pauvre kidafise amajambo yose yagukiwe mu kirundi tuvuze imitsi tuko tuvuga amaveso atwara amaraso mugabo tuvuze imitsi nsoza bwenge abara amaner amaner akorana na cerveau hanini cyane kugira ngo buriya tugiraya mu movement amaboko agire tubuje buriya ni nerves intervenant zikora mugabo amaveso ariyo imitsi yo itwara amaraso twara kura ku mutima twara mu bihimba bitandukanye byo mubiri rero izo ngwara tuta les maladies cardiovasculaires ni ngwara zifata imitsi twara amaraso hamwe n'umutima rero kugira ngo mushobore gutahura impamvu abantu barwaye izo ngwara les maladies cardiovasculaires bashobora kugira ikibazo cyo kurangura amanga bubatse bashobora kugira ikibazo cya impuissance sexuelle masculine nuko icambere buriya umuntu w'igitsina gabo igitsina ciwe kugira ngo aje en erection ashobore gushokwa buriya kujya kivyimba n'amaraso aba yinjiyemwo burya n'amaraso yinjiramo igitsina gaca cibambura kikamera nk'ikivyimbye rero amaraso azanana mu maveso azana mu mitsi izana amaraso rero iyo umuntu kandi amaraso azavuye mu mutima ni wo komanda nka pompe nka kuri regidezo haba ari gicentrale kirungika amazi mu matwiyo mu maperiferi amazi agaca kumbure asokana aja muri Tanganyika bakaba bafise kandi igicentre nk'umutima rero urarungika ibyo hari ukuntu amaraso ava mu mutima aja mu bihimba by'umubiri abari amaraso afise oxygene mugabo ayavuye mu bihimba asura kandi mu mahaha kugira ngo aronkemo oxygene asura cye mu mutima waronke mu mubiri donc ni circulation toute grande circulation urungika amaraso ego rero muri cyo gihe umutima ufise ikibazo ucumva ko na hariya amaraso ashobora ikibazo kugira ngo habe ya erection kwa gushukwa nako rero imitsi igize ikibazo ayo maveso habe cya kibazo nyene rero nk'abantu bagwaye ingwara ya hypertension n'abantu twavuga ko twama twakiriye kenshi mu makabine canke abantu muzinanye canke n'abari ko baratwumviza ushobora kugwa hypertension usanzwe bizi umuntu agwaye hypertension agira ico kibazo cya impuissance sexuelle masculine ategerezo canke nikaha ibice hafi 80% ategerezwa kugira ico kibazo uretse ko habo tu exception twumwe bivanye na gravité y'ubugwayi bivanye naho ingwara igeze mugabo ahanini cyane kuko umuntu amaze kugwara hypertension umutima uragira ikibazo ca pression sanguine ryo kurungika y'amaraso ni handi umugabo ariko arangura amanga bubatse premièrement ubwa mbere ashobora kugira ikibazo kwa cyo gushuka cya erection bagategurana n'umudamu wiwe mugabo
kugira ngo ashobore kuduga igitsina cibambure agatera umwanya bishije naho kaduga kavyimba akora umwanya muto nuko y'amaraso yinjiyemwo kubera ko amaveso sangwe aba maze kuba endommagé y'amaraso ntibikunda ko aba maintenu muri peni akora umwanya muto kigaca gikoroka nayo amaveso ko twavuga imitsi itwara amaraso imaze kugira ikibazo naho nyene nuko nyene niyo ngorane rero abantu bafite ikibazo cy'amaradi cardiovasculaire z'ingwara z'umutima ko ingwara z'umutima ni nyinshi harimo niyo hypertension bakunze kugira iyo impuissance sexuelle masculine ikindi naco novuga ko cokurikira ni ingwara twita les pathologies psychologiques canke les facteurs psychologiques amafacteurs psychologiques rero na amafacteurs canke nimvo zishobora kuza zizanane mu mutwe nk'akarorero umuntu ushobora kugira impuissance sexuelle bivuye kuri stress iyo umuntu ukurangura amabanga yubatse uri stressé ntushobora kujana erection igihimba cyawe ntigishokwa neza bishi ugasanga nubwo bishika ukaja ana erection umara umwanya muto kubera ya stress ari hormone yindi ihingurwa n'umubiri ikigabanya hormone twava tuvuga ko cyane ifise akamaro muri erection cyangwa mu gushuka ku gihimba cirondoka c'abagabo yitwa testosterone iyo hormone cyangwa inkabuzo y'umubiri yitwa testosterone niyo ituma umugabo igihimba ciwe cirondoka gishobora guhagarara ikavyimba agashuka akajana erection cyangwa akamara umwanya ukwiye akarangura amabanga rero mu bintu bishobora kugabanya iyo hormone iyo hormone yindi ihingurwa na stress iri mu bintu bigabanya iyo hormone mu mubiri yitwa testosterone imaze kugabanuka za nguvu ziba zigabanutse rero facteur stress ikintu cambere kiza muri facteur psychologique bishobora gutuma umugabo agira impuissance sexuelle umugabo iyo iri mu facteur twita facteur aigu cyangwa facteur favoriza ziri aigu uretse ko zagindi z'ingwara biziza ziri chronique ni ingwara nka maladie cardiovasculaire ni ingwara zitari reversible zidakira umuntu yamana ico kibazo kumbura bibe traité autrement mugabo iyo facteur psychologique biri aigu ushobora kubigira uno munsi ufise iyo stress mugabo ejo ntuzobifise iyo stress hirya hejo uzohinduka stress irahava ego ikindi muri iyo facteur psychologique twavuga ko biguma biza imbere kugira ngo ushobore kugira ikibazo cya impuissance ni affection y'umuntu muba muri kumwe muko murangurana amabanga umuntu ashobora kuba kumbure mwe mukundanye canke akanakwemerera canke nuwo mubakanye kavuga tusanze dufise orere yuko buri munsi kuwa gatanu twamaturangura amabanga sawa mugabo rero hakaba hari kutumvikana hagati yanyu kumbure hari ikintu kumbure kitabahuje nk'akarero côté finance ugasanga hari ikibazo c'amahera ca compte yanyu mutari kumumvikana ko mugabo kaba mufise ya programme ko chaque vendredi mutegereza ko mugabo kuko ya affection entre y'abakundanye yagabanutse nico gishobora gutuma haba impuissance iri aigu utamwiyumvamwo muco gihe ntubo mwiyumvamwo umuntu utamwiyumvamwo nubwo wakubwira uti ingo murangure nayo mabanga bubatse biragoye igihimba ntiyagahagara nubwo wogera ugira umwanya muto kuko nta affection iri hagati yabo bantu babiri ikindi naco biri psychologique vyose biguma bifacteur psychologique hygiene buriya hygiene corporelle na cyane mu gihimba cirondoka canke ku mubiri iyo umugabo ahanini cyane agomba arangura amabanga yabubatse n'umudamu wiwe agasanga nta suku afise buriya facteur psychologique irakonta erection ntizakoba rigide kandi agize umwanya agira umwanya muto yego rero ibyo byose biri mu facteur twita ma facteur ya impuissance sexuelle mugabo biri aigu bimara umwanya bisuvuga ngo bizokwamaho kuko iyo hygiene ashaka guhindura akagira isuku ku avec isuku aramwatira nawe nyine donc ashobora kugira umwanya ukwiye erection akayigira ikwiye ikindi naco dufatiye rero kuri ya testosterone hariho vyinshi rero bikunze kuba kubw'ikibazo ciyo hormone ya nkabuzo twavuga ati ni nkabuzo dusanga mu bagabo mu bagore twavuga yuko batayifise mugabo barayifise kuri pourcentage nkeyi cyane nk'aba bagore usanga ngo sinzi bitwa ngo bagore magabo sinzi hari abagore usanga bafise hormone nyinshi usanga bafise comportement nk'iz'abagabo cyangwa nk'aba athlete bamwe
bamwe usanga no mu bagiye mahiganwa bakababuza mwe ntushobora kuja mufite amahormone menshi y'abagabo niyo hormone ibirimwo niyo ntibaba barabaye impuissant ntibaba impuissant donc mvuze abo bagore nta nuko mbashitse kuvuga yuko iyo hormone n'umugore ashobora kuyigira mugabo bayigira ku rugezo ruri hasi mugabo ayigize ku rugezo ruri runini acagira comportement nk'iy'abagabo na voix ma comportement mu ashobora no kugira ubwanwa n'ibindi kandi abantu nk'abo bamaze kugira iyo hormone ya testosterone ikaba nyinshi ashobora no kugira sterility ashobora no kugira ubugumba yego kutusanga ya hormone feminine yoyo z'ama estrogene n'izindi zica zigabanuka cyane arizo zifasha zintervena mu bintu byo kurondoka n'ibindi rero tuko tuvuga ko bagabo iyo hormone isanzwe umuntu ayivukana iri normal mugabo hari ibintu bigabanya rero umuntu akashobora gucagira impuissance sexuelle nk'akarero glucose isukari iragabanya cyane iyo hormone yitwa testosterone bisigura abantu bagwaye diabete baragira impuissance sexuelle baragira ikibazo kugabanuka ryo kurangura amabanga yabubatse bishitse akarangura amabanga arangura umwanya muto kubera ko ya hormone testosterone ifasha gushobora kumara umwanya ukwiye urangura amabanga cyangwa ishobora gutuma igihimba cawe cirondoka kija anerection iba yagabanutse igabanuwe na ya sukari iyo rero ni ka y'abadiabetike ikindi nacho ni alcohol inzoga iragabanya iyo hormone yitwa testosterone abantu basanzwe banywa inzoga bamana ikibazo cya impuissance aja ku mudamu wiwe avuye kunywa inzoga umugore kumburana mukeneye umengo wapi numwanya muto agaca yiryamira nta nguvu alcohol yose iragabanya iyo hormone yitwa testosterone ituma haba inguvu yongerwa y'inguvu yo kurangura amabanga bubatse no kumva ubushake bwo kurangura amabanga yego rero kaba hariho n'izindi nzoga zituma ahubwo biba izo nzoga uvuze ko byotuma biba ahubwo ntabari inzoga abari imiti y'ubundi bwoko ko musanzwe harabaho imiti abatari bake bafata kugira ngo bongereze inguvu zo kurangura amabanga yabubatse mu kiganiro giheze twarabivuze ko tunanavuga n'ingaruka z'iyo miti benshi bafata kugira ngo biyongereze inguvu zo kurangura amabanga yabubatse mu gihe hari icabiteye kugira ngo izo nguvu zo kurangura amabanga cyangwa ubushobozi bwo kurangura amabanga bugabanuke nuko haba ari imvo yabiteye muri ico gihe ahubwo ntufate iyo miti ahubwo rondera ico cabiteye abari curonderera umuti uvura kugira ngo bisubire ku rutonde yego turaganira ibintu byinshi bituma canke bishobora gutuma ico kibazo kihaba ho tugiye en dehors y'akazi kanyu canke gatonyi turavyinjiramwe ariko hari akabazo ngira kamatsiko hari abarundi bakunze kuvuga sinzi ko ari abarundi gusa canke hari ibintu dukunze kumva aho mu kibano ngo umuhungu canke umugabo umwana muri make w'umuhungu ashobora kugira ico kibazo bivanye n'ubusamazi bw'ubuganga mu gihe bariko baramwakira kivuga nivyo oya ico sinocemeza ubwo busamazi nuko kumbure udatomoye neza nk'ubusamazi bw'unyabaki hari ukuntu bakunze kuvuga mu kibano ngo umwana w'umuhungu iminsi yose avutse ngo bategerezwa gufata igitsina ciwe bakagikoza kuri mama wiwe igitsina ca mama wiwe kugira ngo ntabe umwempwisa nivyo canke ni mentalite zacu ivyo sivyo ivyo nibivugwa gusa mu mihana canke mu makartier ivyo sivyo kwa muganga ntavyo twigera tugira kandi ivyo ntibiri scientifique nta preuve ivyerekana ihari nekimenyamenya nuko kwa muganga ndavyaza birashika ugasanga abaforoma byabagoye d'intervena nta rimwe twigera tubigira yabana murabona ko umwana akomeye mutegeza kubipima ego umwana avuka akomeye n'imisi kurikira avuka akomeye ariko dushobora gutesta akana kavutse ego ukabona ko igitsina ciwe kimeze neza ego misanzwe ivyo ni byo bivugwa gusa mu makartier ubundi bwo ivyo sivyo ego aratubeshuje hari ibintu twumva bavuga bakurambere ukamengo nivyo ariko murumva neza yuko atari ivyo hari ingorane mbega aho bishitse uwo mwana mukamutesta mu bwo buryo bwanyu mugasanga nibikunze muca mukora iki mu gihe akiri umwana mutoya
murakoze cyane muri ico gihe kuko nubwo ushobora kubona umengo ntibiriko peniwe ntiyakayajisa neza face ya stimulation ushobora kwikorakora ko ukabona umengo kiyongereye kaduze gato ugasanga ntibimeze neza muri ico gihe urabiha umwanya uko azogenda kura ukazoswiva donc muri ico gihe hari cyo ugira mama w'umwana kwambwira kintu tubona ameze neza ugacumwa rendezvous ucuvyandika ahantu kugira ngo ushobora kuvyibagira aze azogaruka ku rupapuro ubandanye uraba usuzuma mugabo ni gake bibaho usange kuko ni utari nk'umuganga ubimenyereye ivyo mvuze byo gupima ushaka kutabimenya sibutsa abaganga bose bashobora kumenya gupima umwana akivuka yuko peniwe canke igihimba ciwe cinondoka canke gapipi kiwe gashobora kuba atakibazo gafise bimenywa na bamwe kuko nkadi nabwiye ko ndabimenyereye cyane ari ibintu nanonosoye cyane mugabo si bose rero muri ico gihe uramuha isango gigiye azogarukirako kugira ngo ubandanye uraba ko hoba ikibazo kanaka kindi na cancan kijanye n'imitsi ngo twavuze ko habo affection nerveuse canke lésion nerveuse y'imitsi soza bwenge ishobora kuba yotera ico kibazo yego sinzi ko hari ikindi kintu kibituma mwokongera ko canke vyaheze ikindi gishobora kubituma ni miti ego harabaho imiti yo kwa muganga isanzwe atari ya miti yongereza inguvu buriya mu miti tunywa habaho imiti igabanya inguvu zo kurangura amabanga yubatse zivura izindi ndwara zisanzwe rero sinavugira ngaha kuri no TV kuko abantu baca bavuga ngo ujya mu tsinzi usubira kunywa mugabo ari ibanga ryacu twega abaganga biba ari kunyoye nyinshi iyo miti cyane Bon, ego biravana na dose uba wanyoye sukuvuga ngo uba warenze dose muganga yakubwira ashobora kunywa wanyoye dose nyine na cure muganga yaguhaye yakwandikiye mugabo kuko bifise ama composé agabanya ya testosterone ya hormone to testosterone ugasanga muri ico gihe uri kwifata asho mugabo akatubwira je kuva ntanguri imiti umenga singisha ku mudamu nibwo bishika ngo tubonane bicamara umwanya muto muri ico gihe abari bangajya utumenya ni wa muti mugabo ubuzi ko ayejeje iyo miti ntangorane ntibibandanye bitera iyo ngorane bica bihera ego donc nayo nyine abari ma facteur ya impuissance sexuelle biri aigu bidashobora kubandanya bishobora gutegwa n'imiti umuntu ashobora kunywa yo kwa muganga ego bimenywa natwe nyine abaganga tudashobora kuvugira nga nande usanga umugwayi wese amabanga y'akazi amabanga y'akazi nande mugwayi wese avuga ntunyandikire umuti nawe musaba bavuga ngo uyu muti ngo rero abari amabanga yacu izo ngorane rero zihari kubera izo koze byohera gute canke birashoka yuko bihera bimeze gute murakoze cyane ego kugira ngo umuntu ashobora kumurinda ivyo bibazo dufatiye kwiyamvo twavuga ko ari factor yotuma umuntu agiye impuissance ashobora kuvukana nuko umwana aba yavukanye ubumuga kandi ubwo bumuga umwana bugera akiri mu nda ya mama wiwe rero harabaho ingwara zituma umuntu ashobora kuvukana ubumuga twama twabonye abana bavukana ubumuga nuko mama wiwe aba atitwararitse imbanyi yiwe mu gihe aba yibungenze habaho ibipimo tugira au cours de la grossesse umudamu yibungenze benshi barabineglija bijya birafasha kurinda ubumuga umwana yavukana muri bwa bumuga umwana yavukana harimo nizo ngwara zishobora kuafecta imitsi soza bwenge amaner kandi kafecta na cerveau akagumana akavuka ari umukeha bwenge cyangwa avuga afise ubumuga paralyse kanaka rero muri ico gihe kugira ngo tubirinde nuko abavyeyi boza baja kugesha za macancu tutama CPN ma vaccin no mu gihe abayibungenze hari ibipimo twabatuma harimo za toxoplasmose za rubella n'izindi ari ibipimo tubapima byo gukinga nimba tutoye iyo ngwara hari imiti tumuvura kugira ngo akingire umwana ari mu mbanyi rero abatabigira bashobora kubyara umwana afite ubumuga bikamutera iyo ngorane ibindi navyo dufate kwizi ngwara tutane maladie cardiovasculaire ingwara z'imitsi cyangwa z'umutima duhereye kuri hypertension ni ingwara benshi bagwara novuga ko kutamenya buriya mu gukinga izi ngwara za hypertension icambere kugira imimenyerezo y'umubiri kugira kuba uri sédentaire kuba uri sédentaire guma uri hamwe la sédentarité usanga urabona nk'akaro tw'abaganga usanga umwanya wose turi mu biro tuko tuvura cyo kimwe nk'umuntu aguma atembera aje hariya agenda hariya ego donc hari n'abandi usanga ubuzi bwabo yirirwa mu biro yicaye ibintu nk'ivyo sédentarité ni bibi kuko
uko umubiri urakumira ugenda ugwiza ibinure bishobora kuziba imitsi ushobora kugwara izo ngwara za maladie métabolique n'izindi ngwara za maladie cardiovasculaire ikazivya ibinure ikazivya imitsi. Par contre ugire umubiri ugume ufonctiona ugume ugira activité physique ego ingingo zigume zikora kandi no kugira ka sport irafasha kurinda ingwara zitandukanye mu n'izingwara z'umutima zishobora gufata imitsi cyangwa umutima. Rero ivyo bizokurinda kumbe no hanyuma kugira ivyo bibazo bijanye na impuissance sexuelle kugira ikibazo kijanye no kurangura amabanga yabubatse ku mwanya muto canke igihimba ntegishuko ntigihagarare kugira ngo ushobore kurangura amabanga. Rero umuntu avyirinze mu kurinda mu kugira iyo sport mu kwirinda gufungura ibintu bibiri grasse cyane ibintu binuze cyane by'ibinure byo gufasha kurinda izo ngwara. Ikindi twavuze ko testosterone ya hormone ituma umugabo ashobora kugira ingufu arangura amabanga. Rero ijya twabonye ko ishobora kugabanuka bitewe n'isukari n'inzoga ego. Rero ivyo bishobora kuvyirinda. Diabete urashaka kuyirinda bivanye na education yiwawe hygiene yo gufungura kutanywa ibintu bisosa cyane kudafungura imfungurwa ziguma zikongereza ibinure kuri diabete uretse ko itegwa n'ibintu bisosa mugabo nayo nyene ufungura ibintu bifite ibinure birazivya ya mitsi kuburyo ya insuline isanzwe igabanya isukari mu mubiri ibure ngene yinjiriza insuline mu matissu ugasanga abayigirana ry'isukari mu maraso. Rero kudafungura alimentation y'igrasse ibifungurwa zibi muri binure kugira ga sport ko sport nayo nyeki kuraho bya binure byazibije ajya amatissu kugira insuline njire mu mubiri birakurinda ingwara ya diabete. Abatipe mudakunda sport re akamo kenshi cyane ego bakunde sport iratuma umuntu ashobora kukwirinda ico kibazo. Kandi n'ikindi tukiraho nyene nuko n'umuntu asanzwe afise impuissance vuyo kuanyanye kuri ivyo ari nk'aba bantu baja gufata imiti ingo ibongereza ingufu nk'ubu aretse kubufata akavuga jewe no musi n'umudamu wande tuzandi dufise orere yuko no musi tukubonana uwo musi agire sport kuri uwo murango uwo mengo n'umuti aba yagize aba yanyoye ugiye yongereza ingufu. Jewe mu bagwayi bandi sanze nkurikirana afise ibibazo nk'ivyo donc hakunda mwandikira imiti yongereza ingufu ndamubwira ndamubaza urutwo ndasanze akorerako nambwira uko sawa uzi ko tel jour ari umunana n'umudamu wawe va ku kazi uje muri sport uzobona changement acaba changement kandi ikomeye akagira ubushaka atanamukenera kandi igitsina ciwe kiravyuka neza kandi agacarangura amabanga umwanya ukwiye. Rero ivyo birafasha cyane tweko tuvuga kuri ivyo byo kwirinda. Rero kwirinda kubijye niyo sukari diabete ukagabanya ibyo gufungura birimo ibinure ukagira na sport bizogufasha kurinda iyo ngwara ya diabete yo gutera ko igabanuka ry'ingufu zo kurangura amabanga bubatse. Ikindi ni yanzoga ego twabonye ko alcohol igabanya iyo hormone yitwa testosterone ishobora gutera ikibazo cyo kurangura amabanga bubatse. Rero si vyiza na gato kunywa inzoga kumbure umuntu ashobora kuvuga none muganga ndashobora kwigerera nkanywa inzoga nkeyi cyane mugabo bien sûr ego urashobora kunywa utwo dukeyi bivanye ingene ubibona mugabo tout alcool ntibura na pourcentage na gake ishobora kugabanya kuri yo testosterone. Niyo mpamvu alcohol buriya kuri selon moi ni sans importance ku mubiri wona bishobora yonywa ibindi binyobwa nywa amata nywa amazi ukira nyene muganga baravuga yuko alcohol ikeneye mu mubiri. Okay, si i alcohol iri artificiel ihingurwa iciye mu mahinguriro nimbi uvuze ngo alcohol yakino mu mubiri buriya mu byo dufungura ibiga bigizwe n'ibitandukanye. Hari imfungurwa zirimo utwo alcohol teneur nto ya alcohol so kuvuga ngo hari abantu bace biremesha ngo alcohol rekene mu mubiri apana mu ya alcohol iciye mu mahinguriro no imfungurwa zacu haba alcohol iri pure apana ziri alcoolisé zambiwe zirimo amalevure amangre chimique ego n'ahandi go imibiri yacu canke ibikeneye ivyo dukeneye byose Imana yarabiremye muri zimfungurwa nyene birimwo ntufata ngo ntanyo y'inzoga ngo nzagira ikibazo mubiri ntangorane nimwe uzogira fungura imfungurwa zihari atanzo gunyoye ntangorane. Rero twumvise ko amabi y'inzoga ari menshi ituma no gushobora gutera ico kibazo cy'igabanuka ry'inguvu z'ubugabo.
ego ikindi turiko turonderera inyishu abantu basanzwe bafite ikiba tuvuze no kuri alcool nyene bien sûr no ku badamu nabo nyene burya inzoga alcool iragabanya ubushake bwo kurangura amabanga uca usanga nawe nyene adakeneye umenga nta désir sexuel agifise nubwo two tuva ku bagabo alcool nayo ku bagore ifise icyo igabanya ku bijyanye n'ubushake bwo kurangura amabanga rero muri ya mafacteur yandi twavuga psychologique kuvyirinda irinde ama stress uzi koza kubana n'umudamu wawe irinde stress uzi umutwe umeze neza mugire n'ikigago mutwenga umutwe utekane ube ku rutonde nukuri igitanda cawo munsi ari juru kuko unezereza uwo mwubakanye ikindi naco isuku nk'abadamu reko twumviriza cyangwa abakobwa ejo bazokubaka ingo zabo bagira isuku ko biri mu bintu bituma umushinga ntaye wawo adashobora kugushika aho yoshitse yego rero mu gihe umudamu afise isuku aratenya ivyo twita orgasme umugabo mu mwanya wo kurangura amabanga rero ivyo bo kwitwararika isuku byoba vyiza cyane ikindi naco gucreya affection yego bituma umenga mu mwanya kurangura amabanga bishobora vyiyumvamo kandi ugashobora kumara n'umwanya n'igitsina gahagarara neza atangorane ego ivyo ni ibintu twavuga ko biza imbere cyane uretse ko ivyo ata affection ihari n'ahandi umugabo aja kubikora atabishaka akagera imbere yawe agaca atangura kuzana image y'undi mukobwa cyangwa undi mugore mwo mukaba muri kumbe we kugira ngo arabe basiko igitsina cyo cohagara bikunda muri we aba afise yambuye impuzu uwundi muntu w'igitsina gore cyangwa igitsina kobwa kugira ngo arabe ko za nguvu zoza ko igitsina gihagarara bikanka kenshi ejo hari abagabo bibashika ko bivaye n'amateori n'ama experience y'ibyo twagiye dufasha mu batari bake yego usanga muri ico gihe aba yabuze affection y'uwo basanzwe bubakanye rero wowe wa mugore uko twumviriza cyangwa wa mukobwa azogera muri ivyo bigero ha affection uwo mwubakanye biramufasha nawe mu mwanya muko mubonana muhoze ibitsina yego akabazo navuga yuko arakanyuma hari abantu bakunze kuvuga ngo ujya aragwaye intinyi agwaye igihwa bikunda kuba ku batipe ngo aratinya abakobwa biva kuki aba yamenye ko ari mu impuissant canke abakomeye biva kuki Okay, murakoze cyane kuri ico kibazo noma habaho explication zitandukanye na interpretation zitandukanye bivanye n'umuntu umuntu ashobora kuba bivanye na n'ingene yakuze ari umuntu yakuze atagendera mu bintu by'abakobwa kenshi bivanye n'impanuro yahawe n'abavyeyi uti umukobwa n'umwana mubi azogutwara mu ngeso mbi acakura atinya abakobwa rero umukobwa kumbure umenyereye kuganira n'abahungu ukamwegera ukanumengo aratinya chavuga ngo agwaye igiwa ibike n'ikindi rero ushobora gusanga rero nk'abantu usanga wo mu bwoko usanga bita ngo n'abapede bariya rero kuri ya ma hormone twavuga akenshi baba bafise ama hormone ya hormone testosterone ibiri hasi cyane abenshi muri abo ntibakunze kugira erection kuko tusanga bafise ama hormone yande mas feminine rero muri ico gihe abantu nk'abo ucusanga atabategera abanuze bategera abahungu bagenzi babo tusanga bategera abahungu bagenzi babo kugira ngo je marigara tusanga bagenzi babo arabakobwa n'umuhungu mugabo cyaye gomba kwambara nk'abakobwa n'ibindi rero muri ico gihe n'umuhungu aca mutreta nk'umukobwa agomba kurangura amabanga usanga agomba arondera abahungu we akabikotwa nk'umukobwa uwundi muhungu akitwa ko aramuresha kandi bose babigitsina kimwe kubera ko yama hormone no muri yo sense y'ico kibazo mu bajije nabo kategori yabo bashobora kuba kandi birutana ama degré bivana na to ya hormone fisi araba pede bacane araba nawundi kunyene uko bivanye na to ya hormone fisi mu mubiri bashobora kuba bituko nyene agwaye igihwa ibiki n'ivyo ariko ndumva bivanye na doka biriko birashobora guhera kumbura ashobora kubatinya cyangwa ugasanga yaratahuye ingwara afise ugasanga abakobwa ego rero bivanye nkuko mfato gahe tuvuga bishobora kuba bivanye kumbure n'impanuro yahawe n'abavyeyi bishobora kuba ingene yakuze muri babona ko abakobwa ari abana babi bishobora kuba bivanye na education spirituelle
kumbure ishengero asenga amubwira umukobwa kirazira umuhungu n'umukobwa nta bugenzi umuhungu n'umukobwa azogutwara mu caha azokunjiza mu caha umuntu nkwaca gumatinya acaguma ari timide bon ni ka typique kuri jewe nakuze nkinya abakobwa bivanye na education spirituelle donc nabona umengo bivanye inge nakuze umwana w'umukobwa ashobora kuntwara mu ngeso mbi kugeza nahejeje medicine nibaza yuko abari banze cyane barabizi yuko nari timide cyane ku mukobwa zashobora no guhanga umukobwa amaso ku bivanye n'ukuntu nzi mwendere jetse ashobora kuntwara mu bitameze neza donc ni education spirituelle ko navukiye mu muryango w'abakijijwe w'abapastori ntangaruka byakugiriye bwa ntangaruka umugabo kuko uko imyaka igenda byagiye biramvamo kuko nagiye mbona kuri ko umuvyeyi akwereka atakubwira ukuri kose abwira abakobwa n'abana babi kandi bashobora gutwara mu ngeso mugabo maze gukura maze kugira ubwenge ucubana no en réalité abana babi ahubwo ati none nta mugenzi w'umukobwa ufise donc arigiye ashobora kuba uyu muhungu none iyo bakomeye ko namuhanta mugenzi w'umukobwa tubona umva ibintu nk'ivyo birabaho mugabo rero kuri ico kibazo mabajije bivana n'ingo n'umuntu yakuze na education yahawe n'abavyeyi kumbure n'ivyishengero kumbure nabo basanzwe bavukana inge nabona babayeho bataja mu ngeso z'abakobwa cyangwa batagena cyane n'abakobwa benshi nawe usanga akuru uko nyene ego nibaze yuko uri umuntu ufite ico kibazo canke ufite umugenzi afite ico kibazo ashaka kumuha impanuro bivanye n'ivyo muganga yatubwiye ndibaza byose birimwo sinzi ko ari akajambo kanyuma ushobora guhimiriza abarundi canke abanyamahanga bumvise ikiganiro akajambo kanyuma wobabwira canke ikintu wobahimiriza gukora n'ikihe murakoze cyane ego ikintu cya mbere canke akamonotera bariko batwumviriza nk'akajambo kanyuma nuko ibanga ry'abubatse ni ibanga rikomeye kandi rikomeye cyane gose ndatanga nk'abantu bafinyisha cyane imibonano mpuzabitsina ku bakiri bajene baja mu shurashuzi n'ibindi ni ibanga rikomeye cyane kandi cyane gose nshatse kuvuga yuko mu gihe wowe nk'umugabo wogira ikibazo kijyanye no kurangura wubatse uba ubuze umunezero wo mu rugo kuko niba ari ikintu kigituma umugore ashobora kwahukana rero mu matoza yagiye habonetse yuko amaka menshi y'amadivorce arenga ibice 50% ari amaka avuye kuri sexualité umugabo ntashobora gusatizuza umugore kubivanye peut-être amugirira umwanya muto bagomba kubigira wapigitse ntihagarare umugore agacaja hanze kakarenga ibigo rero amaka menshi y'amadivorce ni plus de 50% yavuye kuri impuissance sexuelle y'umugabo adashobora gusatisfeza nashobora kumutosha kubijya no kurangura amabanga rero ntufate minene guco kibazo yisuje yaje kugira ngo ushobora kugufasha wowe ukura twumviriza irinde bya bindi byose tuwagiye tuvuga nturinda gusubiramo byose kubw'umwanya uvyirinze bizogufasha ikindi naco nuko bivugwa jewe nsanzwe mfasha abantu bafise ibibazo nk'ivyo hako uja gufasha ya miti ngo ikongereza inguvu ngo cisha ngo abajene bose bavuga ngo asha ngo ndamwemeze no biko bikonona twaravuze mu kiganiro giherutse yuko iyi miti yongereza ingufu ifise icyo no kucugira dependance mujye no kurangura amabanga rero ni miti naturelle apana ngo irimo amangre chimique sinzi ko aco bivugako bien sûr cyane twege mu kuvura premièrement tuvura la cause cyatemye ico kibazo hari n'imiti dutanga kwa muganga idatera dependance ishobora gukorija ico kibazo cya impuissance sexuelle idashobora gutera ikibazo cya dependance ko dependance nuko igihe cyose ugomba kurangura amabanga mpakuronge kagati no iyi miti tudufasha abantu ni créer dependance iratraita ntikorija muri umwanya irakorija muri umwanya siyo kwifasha muri umwanya mugabo iravura nikosora gusabwa umwanya muto oya muri ico gihe niyo mpamvu TV yanyu yatumye izisaba ico kiganiro byadufashe abariko batwumviriza rero nsanzwe nkonera ku bitaro byo kwa Johnson akenshi mbandi mu bitaro bitandukanye mugabo umwanya mwishi niyo ndawumara kumbure wo uzonkenera nimero zanje za telefone ni 79 25 72 79 25 75 72 baze tubavure tubafashe kugira ngo bazogire urugo rwiza bavuga ko urugo rwiza ari ijuru rya kabiri ego hari impanuro niyo abadukeneye bazuza tubafashe kandi bizogenda neza voilà yari Mijo Talent TV avec docteur w'amateka yizahada hariya atugishije ikintu ciza cyane wewe rero ufite ico kibazo canke ufite mugenzi wawe ufite ikibazo ashaka gupartager iyi video kugira ngo ashaka kuyibona mugenzi wawe canke umuntu utazi ashaka kumufasha mu gukora like na partage nyinshi na commentaire ikintu mudatahuye ashaka kwandika turabishura muri commentaire sivyo turabishura kugira ngo dufashanye
mugire umunsi mwiza murakoze